ni kubera iki muri Afrika honyene ari hacuruza imiti yonyene yo kutarangiza vuba ako tukabike biragusaba gufyonda sabone bigusaba gufyonda sabone ugacisanga no muri Afrika ni hantu hambere umuntu avuga ati ngo jewe ngo ntiyankwirije ngo ntiyankwirije ngo yagize umwanya sanzwe muri Afrika mazungu akure ni myanya ntarakanya babiha hariho nakandi kaganiro tugomba kuzoca dukurikiza ni kuki muri Afrika ariho basenga ijoro n'umuranga ariko ariho haramarushwa ariko abazungu usenga urosha umwanya naho yo bamasegonda baduhenda ngo Imana isa n'umuzungu umunyafrika agasa na Satani abantu bamaze iminsi baduteranya n'Imana tukihorera ubutugira tubivuga egome ngimana ngizoturira abantu haba namba ngabo ngo nabantu ngo bakora ikibi oya ubundi Imana nikigugu yaho yofata umwanya wo kurema abantu ikongera igafata umwanya wo kuzobaturi ahubwo rikiri womenya wewe ibu bintu byose Imana yaremye bikoreshe urafite uburenganzira ariko Imana mbamona ari nyembabaza ari nyerukunda atace yotugira nuko cyane kuko nta muvyeyi hano umwana wiwe kumuhana yo muhana muga ivyo guturirana neva oya nyuma yo muhana hari n'abavyeyi baturira abana babo ariko Imana itandukanye nabo katiwe turayaga muri commentaire mw'abantu mudukurikira ariko Imana ubwo bugugu yabukuye he bwo kurema ikintu ikongera ikicuza sinubuguga ahubwo Imana ni nyabwenge cyane gose kubera umuntu w'ubwenge ntashobora gufata ikintu yashize ku mwanya agahishamo ingumvu hama ngo yongera aconone bisigura neza ko Imana ikintu cyose yaremye ntabwo bizopfuza kandi Imana ikintu ndayikundiye kuva tukiri mu nda ya mama ngo yari itu ibaze ko kantu habagaca ibintu by'ibigugu ngo izoguturira wakoze iki Satani bva mwijuru n'ubwishime nivyo vyayiteye iyikorera mwisi yarize ko natwe turi mwisi egome yarase kuyica nabugingo n'ubu Satani yarase kuyica kuko ariyo yayiremye cyawibaza neza ko abantu Imana itishe Satani yo kwita umwana w'umuntu ariwe yanazanye n'intambara mwijuru twebwe yo twikiduhora kandi yatemye mwishusho nawe w'ingeso yawe ndayizi niyo gukunda abakobwa gusa abakobwa nabo baremwe n'Imana aho nyene aje muri bijya tsikora bivuga ngo kundane je nkunda abakobwa ariko ntukunda abahungu none ngo bakundira iki kandi bameze nkanje je nkunda abatandukanye nanje nimba Imana izoduturira bandi je sindimwo izoturira wewe reka rero kimwe mu byo je nemeze yego ndemeze yuko hazobisa inshasha gusa izi shasha izobirihe mu Burundi mwiyisi nyene mwiyisi ubaze bari shasha iyo sine azoba ari inshasha itarimwe abasambanyi itarimwe abicanyi itarimwe imboregwa nibindi iyo sine yo munezero abasambanyi babaho abasambanyi barahari no kwifasha ninka kujya hakarorero nkakujya wewe ushobora kurondera ushaka gukora igikorwa ukabona ntugishoboye wenyine ukarondera umufasha akigufasha nta gusamara kwa abana tuba turi ibigogi bibiri hari ibintu tudatahura hariho n'abadukurikirana baba badusumbye ubwenge yegome none nimba uvuga ko ari kuyifasha kubera ko utohiga umufasha ngo mubane mu ntiyabaragera bizigwa neza wewe umaze kuronka wowe wifashako ntubaragira kurondera umufasha ngo muze murafashanya ariko ujya muntu muri kamurajyana kubera ikimutabana Zukujana bavuga ngo Imana irikira kumva izoguturira uzoho nta muri uzohaba nama nabibwa abantu nako ndababwira nta muri uzohaba mwijuru hari ahantu heza Imana ntizoza n'umuriro kuko yararahiye kuri cyagihe yaturira abantu kuri Loti iravuga ati umuriro ndawuzi nta muriro nzosaba kwicisha abantu kuri no wanaho haruzuye amazi iravuga ati jewe oya muga gusa kantu yavuze yego Jesi nzosubira kunyinyana n'umwana w'umuntu. Ivyo nibisanzwe. Ngico ngiye gukora rero ngo nzobarindira bazoza. Nuko. Mugaje gusa ikintu ntemeranya nawe publicity ukora. Yo busambanyi nayo nemera ndabikora nzi kari icaha. Wewe gutukana ndazi kari icaha. Aho nyene rero. Ariko ngira mvuga kantu kamerindira. Mugiye ukora ikintu uzi ko ari icaha. Kuri wewe ni icaha. Ariko ugakora ikintu uzi ko atacaha kirimo. Numunezero uri gukora ikintu ciza cyane. Ariko nigiki gituma kutamenya iciza n'ikibi. Oya hajya n'umuntu mwishuka mujya nta kosa ririmo. Ariko ninko kukayica ukayijya nta kosa. Ariko inko kukayica ntuyige ni icaha imbere y'Imana kuko washesha amaraso. Rero bisigura neza yuko ikintu cyose ucishe ukakijya wewe ubwo kubera ugomba wivuna inzara nta erere nta kosa nta rubanza imbere yawe ariko tugendana gute numbura umugome oya ngo ndumugome je nivuga ibintu byo nasha abantu ku murongo bazimiye kugira ngo babone inzira yuko bataguma biboheye ahantu hakumye Satani yamaboheye mu kuzi mwabantu mwese twe turi babiri bonyene bibigoje no kuyisi hari abandi bantu hari abavuga ko tuzosha twe tugahakana ati Imana ntizoturira umwana w'umuntu yaremye ubu nawe aravuga ati je nzosambana kandi si gusambana no kwifashisha mwabantu mwe rero twemeranye ubunyene mw'iki kiganiro uwavuga ngo nukwifashisha ariko si umufasha
jewe gusa kantu ndenza ko nzobigira ari mwo tuzobigira tubana jewe wo tuzohura wese tukemeranya rindi rameze wo tuzohura wese tukabana tugahuza tuzobana ntavyo kuja muri leta canke mu rugenge ahubwo rero ndagutwenze impamvu urondera umuntu umwe urikengera ntushoboye oya je ngomba gukurikiza ibyabaye wewe kubera iki hariya mu isezerano rya kera murashobora kuzana abagore 5-6 kubera iki yabashoboye akazi ko kubatunganiriza we nimuzoza numwe bisigura n'umwe bazomukurirako ntushoboye abantu mwe amajambo arameranye ariko ikintu nagenda babwire mw'abantu ahubwo rero narabona ufise umubiri kumbe warumbutse n'abantu mwe twe turi ibigogi bibiri tuba turondera ibigogi twogiranira ubucuti twandikire muri commentaire jo nitwahura mw'ibarabara tuzokongere kutuganira rero kubenga ukuranza ibigomba ntibambone ivyo neko navuga iyo ndikangendana n'umuntu w'amafuta agendera inyuma yanje niyo gendera imbere yawe hariho akantu Yesu Kristo yavuze ngo nta mpumyi yorongora iyindi ngo tujabuke dutere tujino na ariko Jesse ndi impumyi niko mvuga muri make reka turabe ko twojabuka muga muri make wowe upfuye bugingo bu oya jewe shirukiriho sinjisho je ndopfasha sanzwe ndabizi ibyo ndopfashatse uko ijambo ry'Imana rivuga ngo isho musaba mwizina ryanje muzokironka isho je nasavye rero ariko ikiganiro kimaze iminota nk'iyi ni myinshi ndagomba ko tuza guhura n'abandi bantu tuyage neza ukuntu Imana izoturira abantu tuyage neza reka nkubwire ubuntu nibaza tuyage neza impamvu umuntu ashobora kubana n'umuntu bahujije bakibanira atavye urushengero atavye kuja ngo muri leta ngo nibiki birimwo ivyo bikabaho je ndarangije ikiganiro oyarangiza kuko we nta nivyo wari usigaranye uvuga ico no babwira ubu ikiganiro kikurikira ico tugomba kuzoganira ni kubera iki muri Afrika honyene ari hacuruza imiti yonyene yo kutarangiza vuba ako tukabike biragusaba gufyonda sabone bigusaba gufyonda sabone ukacusanga no muri Afrika ni hantu hambere umuntu avuga ati ngo jewe ngo ntiyankwirije ngo ntiyankwirije ngo yagize umwanya muri Afrika mazungu akure ni myanya ntarakanya babiha hariho nakandi kaganiro tugomba kuzoca dukurikiza ni kuki muri Afrika ariho basenga ijoro n'umuranga ariko ariho haramarushwa ariko abazungu usenga urosha umwanya naho yoba amasegonda kandi duhenda ngo Imana isa n'umuzungu umunyafrika gasa na satani je nandi sengo black mbona banyeretse umwirabure nandi kanga inzoka banyereka umwirabure ariko ugiye kurondera Imana bakwereka umuzungu ivyo bintu biva kuki none mu kiganiro gikurikira Jonda sabone wo kugira uzosubire kutubona turi babiri bigoge byama bigendana nkuko nyene niho bizokunda ko bibona ibi bintu tukubariye